aba ex banga mfise aba ex barenga 200 hama ikaba ari je natanguje Isanamu Media kenshi abantu bakambwira ngo usa n'umuntu afite 18 ans imyaka 18 sizi nyamba ko ubwanwa buke mfise sinzi gituma ariko ncasanga igihe ca covid hari abajene benshi bafite talent ariko vraiment badafise ahantu ushobora kugaragaza izo talent zabo ngo ubushobozi bwo kuririmba ndokuri ico gihe ndabaza murazi context mu Burundi ndabivuga biragoye urashobora kuja kudodora ahantu entreprise kandi ikomeye bafise amahera kandi annually ndisi ko bafise budget ibiri réservé kugira ba sponsorize ama activité culturelle igihugu ariko kenshi sinzi mentality hari ukuntu bagira selection y'ama projet vraiment dukorera ku mufuko wacu cyane ama miliyoni menshi amaze kugenda muri ivyo bintu ariko nta retour nemwe ihari oya ni ubikora kugura urukundo gusa wo gufasha igihugu no gufasha abo bantu baba bafite talent ariko nta retour vraiment ihari yego igisanga n'amampura naco kenshi nico ntazofa nibagiye umunsi umwe nari ndi Manila muri Philippines muri festival komeye kandi mwana nje nari umwirabure je nyene hama niba navuga n'abantu kwamvuga icongereza bamwe baza kumva muri America bakambaza ati they work in Hollywood yari festival komeye nayo ifise documentaire muri categorie internationale hama ariko kenshi nkababwira ati no I'm from Burundi ati Brunei ati Burundi ravyumva Burundi nzize batabuzi byara mbabaza vraiment yego je vraiment ndakunda koza ivyombo yazi nso turafise amashini turafise amashini koza ivyombo nafise imashini koza ivyombo ariko je ndakunda koza ivyombo n'amaboko yego hama ivyo gufungura kenshi mu buyenzi mazi uje mu Burundi utagiye mu buyenzi buhomvye kugipiraho. Hello, nzera ko mumeze neza hama nkaba nizera ko indwi yanyu iri kigenda neza on the mic njewe ni Dodi hama nkaba ndabaha ikaze ku gasonga bugari ariko uno munsi muraza kwibaza background nayibagiye n'agasonga bugari nakibagiye nagiye ahandi hantu hama nkaba nizera ko muza kuryoherwa nyino episode muze kugumana nanje ntuscrolling kugira muze kubona umuntu uza kugendera so let's go. Ni sawa? Yego ni sawa. Urakomeye? Ndaho namwe. Ni sawa. Ubwa mbere ndihaye kaze jewe nyene muri Isanamu turi mu Isanamu hama nkaca ndakwa kaze wewe kuri GB. Murakoze cyane murakoze kutugendera. Okay. Mwoshaka kwidondora abantu ariko baradukurikirana mu munota umwe. Jenny twa Hussein Butoyi abantu benshi bazi nka Houston Mido kuma réseaux sociaux abantu bazi cyane amazina yanje officiel ni Hussein hama ikaba ari je natanguje Isanamu Media Isanamu entreprise d'abord ifite na branche Isanamu Media ira ibintu by'ama media hama musazo nkaba ntaba ino mu Burundi nkaba mba mu Bubirigi aho kenshi mbandi ino kora ama projet menshi tudufise ngaha hama nkaba nkuze bisi imyaka 36 ikiraza kenshi abantu bakambwira ngo usa n'umuntu afite 18 ans imyaka 18 sizi nyamba ko ubwanwa buke mfise sinzi gituma hama mfise umuryango abana babiri n'umugore tukaba tubana mu Bubirigi ariko kenshi turi kumwe nga mu Burundi yego amashuri mato nayize kumutakura yisumbuye mu Ngagara university muri university y'u Burundi kumutanga icongereza literature anglaise muri ancien système hama ntuzenya nkaba nagize advanced masters mu Bubiligi muri university yitwa KU Leuven muri anthropologie programme yitwa anthropologie culturelle voilà. Yashoboye challenge yashoboye ku respecta iyo ntunze iyo timing hama wavuze ko yitwa Butoyi. Yego nitwa Butoyi. Urafisi hasa? Yego uri hasa yitwa Bukuru Hassan benshi ndazi bakora ikiganiro amaze kunyitiranya je ni Butoyi sindi Bukuru. Okay. Na just nari namenye by the way nanagumye mbona mukuru wiyo hama karibu mu Burundi waheruka mu Burundi hahizike kingani Meruka mu Burundi l'année passée merci kenshi ndaza ariyenza nka 2 fois canke 1 fois par nta mwaka uhera ntaje mu Burundi oya meruka nga mu kwa gatandatu juillet tuzategura notre deuxième édition Nanje ndaririmba ndinga pour les vacances et aussi kugira to relance yo projet yego nutubwire journée yawe ngaha mu Burundi ucu tubwira na journée yawe uri muri Belgique uko ntibimeze cyane kuri amajone yanje la dépend na situation bihari nko turi muri Ramadan journée yanje ne kuryama no kuvyuka no kuzanga ku biro gutegura ibikogwa ariko atari muri Ramadan journée yanje bi spécial mu buyenzi ndatembera cyane midi kugipira aho hariya kwa masoro baranzi ariko pour le moment ko hariya muri zo restaurant ata iftar bagira kenshi biragoye umva journée yanje cihinduka sino ni ndavyukira ngaha ku biro
tugakorana n'abadusanzwe dufise personnel niniya na directeur abari ngaha tugategura umunsi n'ibikorwa nyene bizokorwa hanyuma tukaba perspective ya media n'ibitandukanye et puis nkaja gusenga mvuye gusenga ku mugoroba iftari hama abanyemvise ko muryango wanje nuri ngaha hama après nkacanja muhira nkabandanya ama projet gutegura ama document ibiki ma rapport et puis nkaryama mu gatondo umunsi gaca wirepeta kwa kundi nyene yego abarundi baba muri Belgique barafise ama association baba barimo hari ama association ariyo ibintu bitagone ya diaspora aussi abarundi barimwo ariko se abarundi bose ko ari imigambi myinshi usanga badahurijeko baravyumva même tendance atandukanye ariko hariho ndibaze association yo bari nk'iyo diaspora hama rero nandi association ngo imvukiraza nk'abantu yo mwisite usanga ata mvukiraza zihari ngo imvukiraza cibitoke ceza kinama kenshi usanga ari imvukiraza Bururi imvukiraza Gitega rero usanga kenshi nk'ivyo abana bo mwisite batabarimo kenshi hama rero n'izindi usanga ari association z'abajeune nka Akiwacu usanga ari abantu bavuga ati je hamwe ngo tuzi turateza imbere ibintu by'umuziki mu Burundi dutumira abantu hariho yego zirahari yego ikintu nzi nturirimba ntuvuza piano ntuvuza instrument nimwe ariko ikintu kimwe nzi uri passionné par la musique yego ni gute wisanze uri muri iyo monde ni gute wisanze uri connecté nayo je normalement nakuze nkunda umuziki hama nakunze nkurikirana ivy'imiziki cyane abaririmbyi bo mu Burundi hama nkaba ndi mu bantu bifuza iterambere ry'umuziki mu Burundi hama ego nivyo nta piano mvuza nta kintu nafise ugutwi kumviza ati umuziki uraryoshe hama naje n'umufana w'umuziki uryoshe mbashaka nawo umuziki ushika kurutera imbere ego umva ni kujya gukunda umuziki nyine kuba umufana w'umuziki uryoshe kandi niyo envie yo guteza imbere umuziki wo mu Burundi nje gituma nkurikirana cyane hafi n'ivyo muziki watubwiye yuko uri CEO wa Isanamu Media tubwire ukuntu wagize ide yo kwitanguza byagenze gute kugira itangure je normalement ndumesha makuru même si mu Belgium nkora ibindi bintu okay bijanye na migration benshi barabizi ariko ndumesha makuru natanguye gukora muri 2015 na iwacu mu gisata ca video journalism aussi nagira muri section y'icongereza narondera makuru nkaya monta nkagira papier nkasoma nkashira kuri ligne abantu benshi bagiye muri web TV y'iwacu 2015-2016 bashobora kumbona n'abajuri yanje bakayumva et puis njangira nuzenya chance yo korana na The New York Times bari baje mu Burundi barashima bambwiye ngo talent yako sinzi umva sino ndafite talent abandi bayibona hama tutamukorana na The New York Times cyane na Agence France Presse gushku hama kubye ama article ko The New York Times The Guardian arakoranye nabo BBC aussi hama ncarealiza ko mu Burundi hari ama media en ligne menshi yakora amakuru ariko kenshi ya divertissement hama nkabazi ko Abarundi nabo babanyotewe n'amakuru ya actualité cyangwa amakuru nyene atohojwe neza byumva ndavuga ati ni vyiza ko nayisanzwe ufise Isanamu entreprise yo kora narigeze kuba aussi avant nkiri mu jeune yageze gukora mu bintu vya cinema ndafise formation mu bintu vya cinématographie réalisation scénario écriture nibiki créé Isanamu entreprise pour la production des vidéos et photos ravyumva ibyo ma documentaire ama film d'auteur nibiki ndabana kuno créer Isanamu Media bari media mais branche Isanamu entreprise birakunda hama ariko pour l'envie yo guha information crédible cyane communauté burundaise ego niyo idée yanjemwo hama muri 2020 niyo officiellement twatanguye Isanamu Media ego aussi kugira ngo tribe no bumenyi fise muri media aussi kugira ngo n'abandi bajene nyene nasanze abajene benshi bafite talent mu bya media cyane entertainment ibintu bya social culturel kugira ngo nabo nyene baronke plateforme yepanuisamwo baronke kunashokora ibiganiro umva baronke niyo experience professionnelle duhanehane ivyumviro dufashanye mu bumenyi dufise ego niko ide yaje umva antérieurement dufise urumva iyo carrière journalistique muri jeo ngaha muri studio turabona mufise ivyuma bizimvye cyane bon en tout cas birimwe amafaranga atari make tubwire mwabiguza amahera ngaha byabatwaye amahera ngana cyane nukuri menshi ndibaza muravye nko hejuru naho muri kamera mutabibona ariho ikintu twa pont iri suspend ko matara menshi kuko ibiganiro byinshi tubikorera nga muri studio turashobora guhindura ama setting atandukanye bivanye n'ama light d'office na sound d'office twakoreraho
no buryo kuko nubu ndibaza abantu baravye nk'ibiganiro vya Isanamu Media urabona ko atamye vy'amalogo ajako byinshi kuko ushaka logo yifise mu bayer canke quoi pour montrer la visibilité yiwe ariko tu vraiment ni fond propre ivyo twabiguze amafaranga yacu ya entreprise uravyumva birazimvye biri ku mamiliyoni menshi koko kenshi ko nsanzwe mba hanze ndavyigurira hariya nkavyizanira ariko niko ntazana nyene icarimwe ndose amafaranga make ndagura aya matara ndose amafaranga nkagura aya ordinateur yo kugira ama montage ama camera yego kugira ngo turonke quality tu vraiment tuganira cyane turonke qualité presentable umuntu wahanze aravye media kavuga ati yego baragerageza nasitagira ku rwego tuvuga dushaka gushikako yego haheze igihe mwaratanguje nanje ndaririmba mwagize gute ide yo kugira ijya competition nanje ndaririmba objectif yayo yari mu bisanzwe objectif niyo kuranda visible imiyabagano vuga aba jeune officier talent kubashira kuri spotlight kugira ngo baronke support nabo nyene kuko urazi yatangiye muri covid igihe ca covid urazi ko atabiteramo vyari bihari vyinshi nta ma competition hari musical ariko je nk'umuntu mba hanze nakunda kurikirana na nuzenya ama competition kenshi abera kuri online gasabira live nakakurikira bakavota bakama prix anakanga popularité ariko ncasanga igihe ca covid hari abajene benshi bafite talent ariko vraiment dafise ahantu ushobora kugaragaza izo talent zabo ngo ubushobozi bwo kuririmba ndavuga none ko dufise amategeko kwiye dushobora kugira live kuri tutogira competition en ligne tukabita tukagerageza gukurikiza ama restriction yarahari ya covid ariko abantu bakabonwa cyane ku platform ya réseaux sociaux dufise Instagram, Facebook na YouTube kugira ngo nabo bantu dukurikira bari hanze abari mu Burundi hari abantu basanzwe bafise amahera bakunda umuziki nk'abatwebwe bavuga ati ujya mu petit afite talent turaza amasudio ngahe ego ntazivye cyane au niveau local bakaronka support nawe yutuba nuzenya support y'amafaranga yogira ngo bafashe gusora indirimbo basi bakaronka support mu bakaya kuvuga ati bafite talent bandanya don't give up umva niho vraiment nuzenya iso niho vyatanguriye amara ni cyanye n'abagenzi twica ahantu nyene ona umva nyine avec covid rero tutaburana kenshi turavuga turakumbuye muziki mu Burundi turakumbuye twumve aba jeune bashasha ko murabizi bashasha ko aririmba kandi babibyo bifatamo neza ndavuga ati none ko dufise Isanamu warangi nayo dufise Isanamu niyo kwivira projet yuko ntushobora kuba shira kuri lights ndavuga vraiment reka ndacandike ndandika projet tugira amahigwe waloni position internationale yemera kuduha 20% ya budget to c'est budget nini hama ibisigaye vraiment yari umufuko wacu twaragerageje ndiza mwayo bonye dufise abakandida barenga amajana 6 twizana selection nos critères de critères sélection turonka 550 mu batanguje première edition nanje ndaririmba hama yarageze neza muri zine membre du jury n'abartiste nyene babize nabo nyene hama voilà turavuga na bantu boye baremera ko tuba ba partenaire muri yo projet mais partenaire indirect no bivuga ko parce que dufite amasezerano twakorerako yego wavuze ko mwaronse ababayeur abo bonyene canke hariho nabandi bashe converser à part mwebwe no mbayeur mutubwiye ndukuri ico gihe ndabaza murazi context mu Burundi namanda bivuga biragoye urashobora kuja kudodora ahantu entreprise kandi ikomeye bafise amahera kandi annually ndisi ko bafise budget ibiri réservé kugira ba sponsorize ama activité culturelle igihugu ariko kenshi sinzi mentality hari ukuntu bagira selection y'ama projet abyumva twagejeje kudodora ahantu henshi kandi ahantu vraiment entreprise akomeye biya turabe ko ashobora kudufata mu ndabwe dufise budget ya 20 dufise support ya 20% kuri budget d'office tuvuze 80% kugira ngo iyi projet ibe successful ukuntu twabishaka ejo batubwira benshi ati urabona namo gitangura ni edition ya mbere ati genda mu bikore ati nije abareyisi muzoke muri edition ya kabiri cyangwa babwira ati none mwe niganya muzoronka marafite ama produit mashasha peut-être mushaka gushira ahabona so espace muri ico kigali muri iyo competition mwerekane ibidandazo byanyu bakatubwira ati twegere vraiment byacu birazwi ko batubwira kenshi ati namukora ariko mu mwaka uza muze mugaruke muba successful nkabwira none dufite 20% ya budget ya financement mutubwira ati tuzogaruka twabaye successful nyamuri siko munabaye nka budget ya 20% muri projet mufise ko mushika kuri ya success mwari mukeneye niko nababaza cyane mushaka bipfe tugarutse muvuga ati bya bintu byanye byari biseri ati byarapfuye evidemment bitegezwa gufa ko nta buryo dufise bwo kubirangura neza gwe gushika dukeneye abari mu dukurize 100%
muje mudujije kuri successful muravye à la fin ya projet ariko vraiment twarakoze uko dushoboye twaradodoye ku entreprise amato turafise tugumadori twashimira cyane badufashije tugumadori ni entreprise ni boutique iri en ligne mais physique nga mu Burundi nyene kuri ya keza on va kuri ino zenye tuvuga kuri ya keza niyo reference muri asiatique kuri hela building vraiment baratahuye umugambi bavuga ati reka dufate muri budget muri ligne budgetaire mu fise kadufate iyi partie tubahe ubwo buryo kugira ngo turabe ko tuba supporting twasanze abantu batahura vraiment ibintu bya entertainment batahura cyane bafasha cyane artiste baraduha vraiment uburyo baradufashije apara uburyo barafashe ligne imwe mu activité dufise ati reka tuyisinye hama navuga ko abantu vraiment batahuye baduhaye sino ntabandi vraiment na ikonete alafe muri finale yaratubwiye ati murakeneye connexion mugira live reka tubahe muduhe nuzenya party time espace muri live ya muducishizeho ama publicité hama tubahe 4G batubwiye ati tubaha service dufise nduha amahera ati turabaha service turaha 4G loke tuguma vraiment baduhaye n'ama t-shirt nko presenter bakora ico gihe bari bambaye ama t-shirt yatuguma kandi baragumanye bayabatse contrairement yandi mamezo barakwambika munyamugere bwiheza abari umuntu ku muryango atizana ako baragumanya baduha amafaranga baduha na t-shirt yabo tubashimira ama ikonete yaduhaye connection 4G naho bya stacking akenshi ako vraiment turabashimira nabo nyine baradufasha mu mugongo nabo bonyene malgré ama industry arenga 50 twaje kudodora batigize badufasha yego okay reka ngaruke kwica kinshaka connection mundi iracari ntambwe tuzotera kugira haze connection nziza hama watubwiye ama profit kuri ama entreprise yose je nkeneye kumenya kuri wewe kuko je nguma nibaza yuko tout simplement nashizemwe amahera si entreprise canke wewe nyene washize amahera ku gatwe kiwawe yuko abari gushanga amahera gusa kukwera bikuryohera peut-être wewe profit kuri wewe ni profit nuko mbashaka ko abarundi baryoherwa ni kubushaka ko ukora ibintu bishobora kuba representer même ailleurs mu gihugu inyuma y'igihugu bashobora kuvuga ati ego vraiment ko muri kazoza peut-être l'avenir barashobora kumvisa muri ico kintu jusqu'à maintenant nta profit nimwe au niveau financier canke au niveau ntumbaze kwa même na crédibilité ego turabikora ugashimirwa abagenzi bakobwira ati jambo kuko umugambi mwiza aravyumva ukaro nk'iyo ntuze iyo navuga ko ari support moral vraiment nta finance irimo usanga na mahera yawe ukurakoresha nta profit nimwe izamwe sobango kurigira publicité non parce que abo bandi bazana imitayo kabacishirizamwe nibo ushaka ama produit yabo bashobora kuyavanda tunaje tudandaza nemivyo nawe ugize Nanje ndaririmba bakaririmba ukabaha izo prix bakagira wowe ungukiki ntibagura ama video ma views uvuga ngo YouTube cushaho wazo ravye nayo ma video menshi Nanje ndaririmba nitwaba live kuri YouTube twaba live kenshi kuri Facebook na Instagram aho naho murabizi kenshi abantu bakora ku ma Facebook murabizi n'ama profit arimo bavuga ati ni guteza imbere abandi peut-être à l'avenir niba shika kure izo ari yo fierté uvuga ati vraiment narakoze ikintu umuntu izina ahageze naramutanguje ndibaza murabizi batanga ama example cyane nka kuba Harmonize bari muri amukotio ya singing kenshi barakura nabo nyene ati wapi ntakigenda akora byo bageze ubu bararosa motivation urabandanya yabaciye muri iyo competition bakagera kure uvuga ati ni fierté ati ujya muntu natuzoba reconnaissance basi mutima waraza ati je vraiment yabatari Isanamu Media yabatari Nanje ndaririmba sinaye kuba ngeze nga ariko nta profit nimwe ibirimo vraiment oya gushika ubu vraiment dukorera ku mufuko wacu cyane ama miliyoni menshi amaze kugenda muri ivyo bintu ariko nta retour nemwe ihari oya ni ubikora kugurukundo gusa wo gufasha igihugu no gufasha abo bantu baba bafite talent ariko nta retour vraiment ihari yego ubu tugeze kuri edition kangahe ya Nanje ndaririmba turagize edition ya kabiri ariko yari imeze neza tadufise budget vraiment en totalité en totalité avec les activités 3 présentes muri projet mais urazi ko ragira projet kenshi ari gibona ati iki kintu kandi gihindure iyi activité ariko nusubira ku muntu yaguhaye support ngo uhindure budget ntibigira bavyemera abwira namba activity ukreye ifo ko wewe ubuzi amahera aho yakorewe gira activity kandi ushobora office urenganzo kudodora ahantu ati par exemple nk'ahantu entreprise ati turashobora espace turese activity twakreye ariko ni support di muri budget twatanze nashobora kudufasha kugira tuyirangure kenshi ari gihe umva ntibi ari abantu batahura baraguha ariko vraiment nta numwe yigeze atanga twa dufise Africalia numva ni muri harabaye turabashimira cyane nabo nyine ari rya projet ya Pasak Burundi
rafise projet yitwa Akaranga Arts turapresence projet ya deuxième édition nanje ndaririmba barayishima bavuga ati turabona ko hari ikintu iterera mu bya culture mu Burundi ego baraduha amahera yose batadukeneye ariko nko muri finale twa tuzi ko bazogira playback bazorimba ku beat abaje dugira bace baririmba live ucuzana band y'abaririmbyi bagira ama repetition umva aho ni indi activity ziba ziri créer kuri budget usanga ata support office ubukura mu mufuki wawe rero mvuze ati baduhaye yose zobangara amahera asigana entreprise kuko umuntu amufinance yaguhaye amafaranga agwa ku activity umva nagwa ngo entreprise canke media ngo uranke bisigarana oya iraguha yo kurealiza gushika la Afrika de justifier ko yamahera yasohotse atasigaye ntasigara rero ari gihe alafe usanga bije ukoresheje irenze amahera baguhaye ugasanga ayo mahera yarenze namahera wisofye wenyene umva ni kuri gwa rukundo ko ndavuga umuntu akoresha kugira ngo ateze imbere abandi n'igihugu uri umuntu akunda kuvoyager amaze kuvoyager mu bihugu bitandukanye nkeneye kumenya kubera ko aje kwinvestisa mu Burundi none Ndibaza numva ko mvuga ikirundi sinovuga igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa igicongereza ova ni dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere kameme yego n'abantu bakeho muri diaspora kora ama challenge menshi bahura nayo mu gihugu biyumvira ati reka nje mu gihugu na investise bavuga ati si ko investissement uraraba nawe ati je nzokunguka iki utari ujya muntu uvuga ati c'est pour l'avenir no kubw'igihugu si benshi bagira umutima ariko ariho bakeje bavuga ati kuri connaissance d'office n'ubumenyi twaronse hanze gatuzubire muhira yuko tuteze imbere iyi domaine uravyumva sino vuga ngo investisse mu Bubiligi si igihugu canje bavuga mu Kirundi ati sinzi ko bavuga ubuja intuzenya afagutare mugani ndawibagiye bavuga iterambere rihera muhira ifo guhera muhira kuko ngoma azarashobora ntiyibagira ibumbeho ifo kugerageza guteza imbere gutangura iwanyu rero lide no guteza imbere igihugu d'abord ciao ko ni Burundi ndavuze Burundi ndani wanje ndashaka ko d'abord Burundi butera imbere avuye ko nteza imbere abandi rero ndamaze gutendera ibihugu byinshi c'est vrai ivyo bihugu mbangiyemo no kurahura ubwo bwenge karabo bakora gute comment est-ce que nshobora gufata ubwo bumenyi ndiko ndakura ngagenda nabwo implementing mu gihugu wanje yango nabwo ushike kuri niveau yego niyo ide uvuga ati navaze se kwanza muhira hama wandi azoza mu nyuma yego edition yindi ya Nanje ndarimba twitegajyanye no nca yamiyo muri ete muri juillet igihe aba vacances baba bamanutse canke nabandi bafise umwanya kubikurikirana n'abanyeshuri gihe baba bari muri ma vacances parce que ni jeunesse niyo target yacu ego cyane kugira ngo torekane ubwo buhinga bafise bwo kuririmba cyane cyane tubasamaze mu gihe cy'ivyigo naho nyene kuko kenshi murabisi ko finale yama iba avant yuko année scolaire itangura urumva ni muri juillet tuba turitegura troisième édition twasaba abantu bafise iyo mitahe bifuza nabo nyene iterambere ry'igihugu ko vraiment bogerageza bakadufata mu mugongo tugafashanya igihe cyo gikorwa kirangurwe neza yego scène musicale yo mu Burundi ahigeze ubona igeze he bega ubona aho kugira ishobore kuba developer gusumba du moins ahiri have ije kurundi gwe scène musicale nk'umuntu umurorerezi arorera nk'abandi dava kuri kiratera imbere si nk'avant cyane ikitera imbere cyane kandi kubera bamwebwe batwebwe dufite media l'interesse ko dushobora kugira ngo to promoting niko bavyita giye dufashe abantu abartiste bagere kure habe na découverte y'amatana mashasha hamwe no kugerageza kubegereza abo bandi bateye intambwe avec les technologies les réseaux sociaux accès kuri kuma contenu yandi yo hanze irafasha cyane kugira ngo habe impact na changement kwari yimvye bashasha ikiratera imbere nivyo ikintu gusa kibuze ndibaza hagati y'abaririmbyi kenshi hari usanga ata support hari entre bo abantu dukora uwo mwuga turagerageza nta tuvuga ngo uri umufan wa naka bose bafatira ikivunga tika bose batera imbere ariko peut-être kenshi usanga entre bo nijya support ibihari ego ariko bizohinduka bakora mu bandi kuko baratera imbere nta kubandanya bajyana avuga ati akaba amajalousie ibi nibi bijya mu petit kana nko bitugu uyo kagera kure oya ndibaza urugendo rwa music
tuba tuvuga ngo industry music mu Burundi nta industry music iraba cyane parce que nk'ama distribution aravuga atana bon play canke uvuga ati na YouTube office hari rikure canke biki nuvuga ko ari industry ikomeye meriko bizoza niko gusa bategeza gufatana mu nda nabo nyine abasanya akavuga ati ukora ikintu hamwe duteze imbere umwuga tuzodushike kure hamwe byo kunda bizohinduka yego espoir irahari. Okay. Avant yuko mva ku bibazo vyerekeye akazi usanzwe ukora ntandukire ku bibazo novuga tuza kuvuga ku buzima bwiwe gusumba. Hariyo incident yigeze kuba sinzi ko noyituko turabona muri Nanje ndaririmba haraje umukobwa araza kuririmba hama Fizzo umenga niwe Jean yamugiye ibintu ibikindi ukacambwira next wewe mbwira ubonye ibintu byabaye ni reaction wagize baragize ubwoba waratangaye tubwira ukuntu bifashe jero mwana ari muri salle nari nganye byabereye nganye muri salle mwicayemo kandi nari nicenga inyuma ndakunda kucara behind the camera ndiko ndarukuntu ko biragenda bon byari kwebera kuri live canke yari live abantu benshi babiravye live nuko ndiko ndimvira ko iyo bitaba biri kuri live ndisure baca bikuramo oya mu bisanzwe amakomitiyo nkayo alinye niko twavuze nagize kubisigura nawe nyine abisiguye nibaza Fizzo ko byarazanye polemique birahakwa no decredibiliza Nanje ndaririmba ariko musiguro twatanze nawe yatanze nuko amakompetition mwe naya il faut pas kuba trop gentil kuko ubaye trop gentil ari gihe utanga ijya nuzenya confidence kurujya mu new artist kumva ndabishoboye kandi yagiye umaze kumushira mu jene ati wowe urabishoboye urabizi wowe je kumubloka acaguma kuri jya nivo nyene nta gerageza kurondera ko nashobora kwa upgrading ni benshi ba Monizer ni benshi abasani na Simon muri Got Talent cyane hose muri The Voice birabaho barashaka kumubwira umuntu ataranaiza kuririmba mama bibona ati no ati we soka ati genda bandanye wiga ati nturamenya rero yego Fizzo yarabikoze yamubwiye ati next ujya mukobwa kandi ujya mukobwa media menshi aramurondera yabonye ama video menshi yipareke hari nundi muntu amufasha mu mugongo amubwiye ati wowe ivyo rugiye kurondera muri Nanje ndaririmba reka tubiguhe ushike kure sinza hageze ariko Nanje namwakuraje ko yobandanya namwakuraje ko yobandanya kagera kure ariko bijya n'ibintu novuga ko ego ifoko haba changement y'ukuntu afata ko benshi n'abajene washona kumwica umutima uravyumva ico kintu ni haje ari edition ya mbere ariko ndaze muri edition ya kabiri vraiment ntivyabaye cyane rero ko vyabaye ariko na materme nyene ya entertainment yakoreshejwe metari pour kugira ngo uci imitima bajya abajene bigira ngo bereka ati genda musubire mwige mugaruke indi edition muri kuri niveau kugira ngo bamotive yego vyarabaye kijya gihe ujya mukobwa vraiment barabona ko byamu destabilize un petit peu ariko nambwira ko ni bwari ubwinzigo vyabereyeho barabwira ngo next time aze yisuganije itunganije neza tubwire igisanga kimwe umaze guhura naco mu buzima kimwe antu kuguma wibuka ndashaka kubagira igisanga n'amampura naco kenshi nico ntazofa nibagiye umunsi umwe nari ndi Manila muri Philippines muri festival komeye kandi Nanje nari umwirabure je nyene hama niba navuga n'abantu kwamvuga icongereza bamwe baza kumva muri America bakambaza ati they work in Hollywood yari festival komeye nari mfise mo documentaire muri categorie internationale hama ariko kenshi nkababwira ati no I'm from Burundi ati Brunei ati Burundi uravyumva Burundi nzize batabuzi byarambabaza vraiment ko numubwiye muti mva mu Burundi ugasanga ikaja kuri Google yakarawe mu Burundi kandi murabizi ngiye kuri Google mu Burundi ivyo ubona murabizi sinda kubivuga akabanda kanda n'ubwoba hama nkaca nageza kubasigurira ati na image mubona ko bivanye peut-être n'ibintu umva na content nyinshi dufise zerekana ibintu biri positive ariko Burundi ni igihugu kimeze neza umva ayerezo ko umva muri Etats-Unis hose byarabaye kera basanga abantu bakwibaza kuva muri Brunei banagize no googlinga ndabe Brunei ni insanga n'ikindi gihugu baravyumva rero je nibisanga kenshi bishikira ko gukunda igihugu gukunda Burundi ugasanga abantu igihugu nibakizi baravyumva sino ni gisanga kiri nka negative ariko kenshi usanga bimfasha kugira ngo basigurire kandi mvangaho vraiment making sure ko Burundi babumenye ego nikiri bakambaza mvuga kiri micaye ababwira ati vuga twumve ngo ko kuba ngo kivu kirimo ko kirundi kenshi bavuga ngo gisoundinga nk'iki Japan nk'iki Japan ego arama amanuzenya ama ton peut-être usanga ati ko umengo ni Japan nkabwiye no ni Bantu language ati ni family Bantu nkababwira ibintu nk'ivyo ego ivyo kenshi bakunda gushana ivyo bisanga ariko ico muri Philippines sinzofa ndacibagiye parce que ego taranshavuje ego numbwire bon batubwiye kuba hanze nta bakozi bakoresha bo mu nzu dyuma
tubwire igikorwa kimwe ukunda gukora iyo uri muhira n'ikindi gikorwa kimwe wanka. jewe vraiment ndakunda koza ivyombo. Yazi turafise amashini turafise amashini koza ivyombo, nafise imashini koza ivyombo. Ariko je ndakunda koza ivyombo n'amaboko. Umugore wanje amambaza ati no kuri kudoshira amasani mu mashini. Hamwe no je ndiko ndoza ivyombo biramfasha kuyumvira nka meditation no kwenda kora y'amaide menshi, amaprojet menshi aza ndiko ndoza ivyombo. Ndabikunda cyane. Aba nka kugira selection y'impuzo usha mu mashini kumesa impuzo. Ubu turafise ama activity tuba twagabuye n'umugore ati je ndekere ibintu byose bijanye n'ubucafu. Baza abagabo benshi hanze ndusohora ubucafu hanze. Umva ari turagira mu birigi ndetse mu bihugu byinshi turagira irya nuze ya selection y'amantuze y'amapubele. Ufise ama plastic aja ngaha, ibintu bibora bija ngaha, ibintu ama carton bija ngaha impapuro. Aba nakazi kanje. Ivyombo nakazi kanje. Aravyumva. Koza kushira ahantu kubihanagura kubipanga ni jewe. Rero ndabikunda. Ndabikora niho n'amaide menshi ava. Inoze ivyombo arazikura tubona nyene ku mazi. Umva ndiko ndiyumvira. Ni moya yanje yo kuyumvira. Shaka ubu rero utubwire ukija hanze sinzi umaze imyaka ingahe hanze? Mu gihugu mbamwo canke peut-être narigeze mvuye mu Burundi ahantu maze imyaka myinshi ni mu Bubiligi. Ariko ndamaze kugira séjour kenshi muri États-Unis, ndamaze kugira séjour muri Philippines, ndamaze kugira séjour muri Ethiopie, turabe n'ahandi henshi ntibagiye. Nkeneye umbwire ibintu bibiri ukija hanze byakunyuzuye. Bon utashobora kumetriza ibintu bavuga ati antuke ibintu rero asha ni hatari. Rero nagize nuko natanguye kuja muri États-Unis. Kandi rero nagize ko natanguye kuja Manhattan. Yabaze ugiye New York City, Manhattan. Ariko bwa mbere vuye mu Burundi, ego naravuye muri East Africa, na Nairobi cyane narahabaye. Ariko no hagereranya. Rero ikintu cyanyuzuye jago natangaje kubona imbeba irenganye Manhattan kandi imodoka yarahagaze. Narafise le video umva nacenja kuri Instagram ndagenda live ngura film ndisi uko video gihari. Ndayikurikira imodoka zarahagaze zirarindirira rengana ndavuga ati vraiment rero na respect bikoko nga umva ariko n'ama building ama moyens de transport parce que yari umuntu yigeze kumpamagara ambwira ko ari noze ya Queens na Manhattan ambwira ati we jya mu kuzimu hari amametro ufata umva nta mano sisika ndavuga hano ngiye ni he ngiye gufata metro giye Queens byaranyuzuye cyane n'amatiketi yabo ako mu nyuma ubigi ni experience ugira gusa info de fois gacumenyera yego ndibaza mu modo transport yabo hama ico gihe bakoresha ama Uber hama cyo nta internet nari ifise urumva ya GPS offline map na maze gutelecharge umva na challenge ashika ariko mu nyuma ramenyera yego umva niyo yerereva magize yo kuvoyager New York d'abord haraja handi yego ama za Chicago hose ariko maze gushika hamwe umva uri adapt ukamenyera yego. Uri ngaha i Bujumbura nihe place ukunda? Ndakunda guteramira muri Zanzi kubera live music ihari. Havuye Zanzi keshinja arena. Ego naho nyene music ko sanzo fise n'abantu nka andi muhagarimba muri Zanzi keshi ndakunda kuna aririmba ndakunda guteramirayo. Ama arena kenshi usanga Lina Blanche ahari ndakunda kujayo. Na makenshi usanga n'abagenzi benshi bahari umva ngiye ngenda kugira muhure n'abantu ngira socializing no kurenera aba partner abantu bashaka kuma my idea kugira ngo to develop i sector tuba turimo. Yego hama ivyo gufungura kenshi mu buyenzi mazi uje mu Burundi utagiye mu buyenzi buhomvyi kugipilao yego kama masoro benshi barahazi yarundi mu Senegal ari kujya mbere mu bwiza umva hose n'ahantu nkunda gutemberera no kuja ruguru mura ibugara mugira ngo nasaba akayaga ari giye usanga hashushe cyane Bujumbura bavuga reka nduye gato ndakumbuye imbeho bashaka nduga yego. Okay, ikibazo cyanyuma namwe mpereza kimisi yose mbari urafise ikibazo mbaza? Oya novuga ati oya sinyabaza ati mutora guta abantu muri interview cyane kwano nsanzwe no mu journaliste ariko ikenshi unambaje turafise ikibazo baza ntavyumviye bien avant arege kwa bafise ibibazo byinshi bavuga ntori ikibazo cahe bon ushobora gusanga atacufise by the way pour le moment wena bazuya mukobwa yagiye ko tumenyereye ugasonga bugari harundi mukobwa afise na background ari he ko na niteze ko ari waza kungirisha interview no munsi. Okay, nowera uri he urazaca zuzaca umwisura. Hama tugira dutandukire na parti ya kabiri 10 questions in 1 minute rero mugumane natwe.
rero muri 10 questions in 1 minute ni jeu tuba dufise ama topics atatu hariho love hariho food hariho na music rero urahitamwo imwe le concept nuko uraza kwisura ivyo bibazo 10 mu munota umwe bikunze donc uzobutsinze hari ikintu uza kumuha après ntiza kimwera ngaha hama unaniwe naho urumva uzobonani naniwe ntangiki nina naniwe ntangiki nanahimu uraza kuduha ikintu bien sûr yego uhitamwe iki muri ama topics atatu hariho love hariho food hariho na music reka tujye kuri love ndibaza c'est plus intéressant mais bien intéressant cyane ok chronomètre en tout cas baraza kutubwira bari inyuma ya kamera hama ikibazo ca mbere wagize umukrush wa mbere ryari ufise imyaka ingana nari ufise imyaka 18 nari majeur déjà ok coup de foudre iraba nukuri iraba kuko umukobwa sinofanda mu ngena camwibuka aba ex banga mfise aba ex barenga 200 uramaze gufriend zone umugenzi wawe ko zone friends ego biramaze kunshikira uramaze gusohokana n'umuntu miga muri classe waje nasohoka n'abayiga muri classe supérieure bari imbere umwaka umwe ego kandi asipara imisyo barambona izina ufise muri telefone ry'umugore wawe c'est my baby niko ndamwita faute impardonnable muri relationship dishonest nego il faut kuba honest icyo koze cyose cyasumenye ukivuge okay ukidraga wari uri d'accord yuko abantu hayaya umwanya uciye uba mutoya cyane yarageze mu kibazo c'icenda aho tukamuntu tumaze kugira na bose wagerageje kuko benshi ntibashikana kibazo c'icenda urakoze cyane nagije kuba speed kibazo byari birebire gusumba inyishu zanje ya hama rero wakoze cyane kwa nawe twitavye urakoze cyane kwa mwatugendeye nuko mwatuyumviriye ndibaza birerekana ko Isanamu Media ikikora ibintu byiza ifo hari nkindi media yumviriye kuvisita bazakora ibikorwa byabo no kubaza ibibazo umuntu abasanzwe yirongoye yego hama namwe nkaba ndabashimiye ko namwe dukurikiranye nkaba nizera ko muzaguklika kuri ndi sûr kiraza kubaryohera muzaguklika kuri like na cloche de notification ngira ibiganiro tuzoza turasohora muzoze muri bibona bwa mbere mu ma commentaire muze kutubwira ibyabaryohe n'ibitabaryohe ntimwibagire kandi no kugisharinga n'abagenzi banyu hama tukazosubira la fois prochaine n'indi episode ya GB bye